kera bawutanga mu ducupa dutoya sakabwa demi abarishize mu cupa rinini yarugwa 21. Mu kuduza ibiciro vy'ivyo yayuramutwe bikagwizwa hamwe hamwe na 10, leta yavuga ko ari mu ntumbero yo kubituza, ariko uravye neza ayo ruyeri rwo kubidandaza ataco banye n'inganda binona, kukaba nkako hambavu yuko hari zafuswe zahinduriwe n'amazina n'amacupa nizo vyitwa ko zadugijwe ikiguzi ngo bikunde abanyagihugu bato bato ntibazihereze, ubu zinyobwa ku bwinshi usumba imbere y'ingingo ifuta zimwe zimwe muri zo. Ufatiye nko ku nzoga nka Bangara na Savana bivuga ko ari Sapporo yahinduye izina, zigurishwa ubu mu turahuri duto duto bita gode mu gifaransa. Utwo natwo kamwe kakagurwa hagati y'5,500 n'700, nayo ubukare bwa alcool burimwo buri ku rugero rwa 16% ku gacupa kangana n'inusu y'iritiro. Ikinyobwa kike naco kigurishwa ku icupa ry'iritiro, ubukare bwa alcool burimwo buri ku rugero rwa 42%. Mu kwidandaza bakoresha naho nyene twa turahuri duto cane, kamwe kagurwa amafaranga 1,000. Ivyo biciro biri hasi cane, akaba navyo bituma abantu bazihereza ku rugero runini cane batitaye ku ngaruka ziheza zikagira ku magara yabo. Uyu munyagihugu wo mu ntara yahoze ari Muramvya avuga ko hari n'abamaze kwitaba Imana. Igitango zitwa Savana abantu kwishomba muri zone shombe hapfuye abantu babi nta muzi ya minorake Muramvya hano yamaze gupfura. Abadapfuye nk'uko rino soko ryacu ribandanya rivyigana ngo bakura ubumuga butandukanye. Rino soko ryacu riba muri komine ya Muramvya ririgana ingene bimwe mu bimenyetso bigaragaza umuntu yamaze gusinzikazwa n'ivyo biyayuramutwe. Bujera zinyoye agenda aradambagira kagwa hasi mega gwa intandara kunywa cyane niko umushatsi urenja kana nk'umugwayi wakwashe atangura kubyimba ibirenge mu nyuma amaboko. Nyuma rero urumva ko zimaze kuduga zikaba mu mutima nta kintu bagishobora gukora na kimwe. Mu bumuga buterwa n'inzoga nka kiki harimwo ubuhumyi. Uyu numwe mu bakenyezi baba mu gisagara ca Bujumbura yaganiriye na RPA ingene umunega wiwe yahumye azize ivyo binyobwa. Abatubwenge ntiyaraza hanze ntiyaraza mfata mu nyuma bagaza tugira kurega ubu ntakibona mu nyuma baca batubwira ati mukure hano mu mujyane ku muganga w'ibyo mu mutwe. Imana ishimwe kubera twabifatiye hasi yarashoboye kugarukana ubwenge gato. Ubwo bumuga umuntu araheza akabugendana igihe kitari gito, isigura ko ubutunzi bw'umuryango watikirira. Ibi nivyo tuzogaruka ko mu makuru yacu yo hanyuma.